Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika isameranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Uburundi bwahagaritse ingendo zija mu gihugu ca Serbia inyuma yaho hibonekeje abantu benshi cyane cyane urwaruka ruva i Bujumbura rukaja gusaba ubuhungiro mu bihugu vy'Iburaya ruciye muri ico gihugu. Mu miryango itari mike n'amarira, hari abagurisha amatongo, hari abagurisha ibitungwa, hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira. Ubu ngo basigaye bamarindwi zitatu bariko baragenda n'amaguru muri ivyo bihugu. Ubu rero ho hageze igihe c'imbeho n'abapfa barapfa. Uyo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano n'intwaro hagati mu Burundi. Urwego rujejwe kurangiza imanza zasizwe n'amasentare mpuzamakungu mpanavyaha kuri uyu wa kane rwatanguye kuburanisha mu mizi urubanza ruregwamwo umugwizatunga Kabuga Feliciano akurikiranwa ku vyaha vya jenoside mu Rwanda. Igihuhusi Ian cabiciye biracika muri leta ya Florida mu manuko bwa leta z'ubumwe za Amerika. Ayo makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umurwi ujejwe agateka kazira muntu ufashwa na leta ya Ethiopia watangaje ko abajejwe umutekano bishe abasivile baharurwa mu mirongo igihe bariko baratana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi mu karere ka Gambela mu kwezi kwa gatandatu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ibi bitangajwe na komisiyo yashyizweho ikanaterwa inkunga na leta. Nk'uko raporo yayo ibigaragaza, ubwo bwicanyi bwabaye nyuma y'amasaha amasasu anyuranamo ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatandatu hagati y'ingabo zishinzwe umutekano mu karere n'abarwanyi ba Oromo Liberation Army OLA n'indi mitwe y'abarwanyi ba Gambela Liberation Front GLF mu magambo ahinnye. Nyuma y'aho abarwanyi ba OLA n'aba GLF baviriye mu mujyi, ingabo zishinzwe umutekano w'intara ya Gambela zagiye gusaka mu mazu kandi zibasira abasivili zashinjaga gucumbikira abarwanyi bari bafite intwaro nk'uko bivugwa na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Raporo y'amapaji 13 yanzuye ivuga ko abasivili byibura 50 bishwe, umuntu umwe no mu kivunge n'ingabo zishinzwe umutekano mu karere hagati y'itariki ya 14 n'iya 16 z'ukwezi kwa gatandatu. Imirambo yabo yashyinguwe mu mva rusange, bene imibiri ntibari bemerewe kuhagera, niko komisiyo ikomeza ibivuga. Yanasanze abo mu ngabo zishinzwe umutekano barasahuye ingo. Raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ishingiye ku biganiro yagiranye n'abantu 58 barimo n'ababyiboneye n'abo mu miryango y'abishwe. Polisi y'akarere ka Gambela yari yavuze ko abarwanyi aribo bari inyuma y'ubwicanyi muri uwo mujyi. Urakoze Eugenie. Igihugu ca Mali catangaje ko kitazokubahiriza ibihano ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika yo mu Burengero CEDEAO vyafatiye igihugu kibanyi ca Guinea inyuma ya kudeta umwaka uheze. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ibihugu 15 bigize umuryango wa CEDEAO mu cyumweru gishize byafatiye ibihano abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Guinea bitewe no gutinda cyane gutegura amatora no gusubizaho ubuyobozi bugendera kuri demokarasi nyuma yo gufata ubutegetsi umwaka ushize. Mu bihano byafatiwe itsinda ry'abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Guinea harimo gufatira imitungo yabo no kubabuza gutemberera mu bindi bihugu byo mu karere. Mali yari yafatiwe ibihano birenze ibyo mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma y'uko itsinda ry'abasirikare bari ku butegetsi naryo ritinze gutegura amatora. Itangazo ry'umuvugizi wa guverinoma ya Mali na minisitiri w'intebe w'agateganyo Abdoulaye Maïga rigira riti: dushingiye ku gushyikirana n'ubuvandimwe hagati ya Mali na Guinea, guverinoma y'inzibacyuho yafashe icyemezo cyo kwitandukanya n'ibihano byose bitemewe n'amategeko bitubaha ikiremwa muntu kandi bitubahirije amategeko byafatiwe Guinea, kandi ntacyo tuzabikoraho. Banavuze ko Mali ishobora igihe byaba ngombwa gufata ingamba zo gufasha Guinea kurwanya ingaruka zaturuka kuri ibyo bihano. Ibirebana n'ingaruka zishobora kuba kuri Mali yanze kubahiriza ibyo bihano ntibyahise bisobanuka. Tugushimire Eugenie. Igihuhusi yana cihaye inkumbi muri leta ya Florida mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Abantu 2.2 miliyoni ntibafise umuyaga nkuba. Ni inkuru rero tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamende. Inzego ziteganyagihe zivuga ko Ian yari ivanze n'imvura nyinshi bikabije, ari imwe muri za serwakira zikaze nabi cyane mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika.
yahuteraga n'umuvuduko wa kilometero byibura 250 mu isaha. Yateje imyuzure, irengera amazu, ibitaro, amateme, imihanda n'ibindi bikorwa remezo. Iminara ya telefone zigendanwa n'insinga z'amashanyarazi byacitse. Abantu 2.5 miliyoni bari mu mwijima. Abandi ibihumbi n'ibihumbi ntibashobora guhamagara ngo batabaze. Abatabazi babuze uburyo bwo kugera ku bakeneye kwitabwaho. Kugeza ubu umuntu umwe w'umusaza w'imyaka 72 y'amavuko niwe umaze kumenyekana ko yitabye Imana, ariko leta yiteze ko abapfuye bashobora kuba ari amagana. Ian yageze muri Florida imaze kuyogoza ikirwa cya Cuba, aho yahitanye abantu 2 isiga igihugu cyose kidafite amashanyarazi. Mu nyanja hagati ya Cuba na Florida, Ian yaroshye ubwato bwari butwaye abimukira ejo kuwa gatatu. 4 muri bo babashije koga barambuka bagera ku butaka bw'akarwa ka Florida kitwa Stock Island. Abasirikare b'igihugu bashinzwe umutekano w'imipaka yo ku nyanja, US Coast Guard mu cyongereza, batabaye 25, ariko baracyashakisha abandi byibura 20 batarabonerwa irengero. Barakoze bagenzi bacu badushikirije hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Urwego rujejwe kurangiza imanza zasizwe n'amasentare mpuzamakungu mpanavyaha kuri wa kane rwatangwe kuranisha mu mizi urubanza ruregwamwo umugwizatunga Kabuga Feliciano akurikiranwa ku vyaha vya genocide mu 1994 mu Rwanda. Urubanza rw'uno munsi rwihariwe n'ubushikirizamanza aho bwashimikiye ku gusobanura Kabuga uwo yariwe imbere no mu gihe ca genocide rubihuza n'ivyaha akurikiranwako. Temistokle Mutijima yakurikiranye urwo rubanza aradushikiriza ibindi kuri inkuru. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana Ian Bonomi yatangije iburanisha avuga ko nubwo Kabuga yanze kwitabira urubanza ntanashake kurukurikira ku ikoranabuhanga, ameze neza nta kibazo cy'ubuzima afite. Yongeraho ko nubwo biruko iburanisha rikomeza, aho yahise aho umwanya ubushinjacyaha ngo busobanure ibibanziriza urubanza. Ubushinjacyaha bwibanze ku gusobanura Kabuga Feliciano yari we haba mbere no mu gihe cya genocide. Bwamugaragaje nk'umunyemari wakoresheje umutungo we mu kubaka umubano wimbitse n'abari abategetsi bakuru mu gihugu no mu ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi kugeza no kuri Perezida Juvenal Habyarimana ubwe. Uwo mutungo akaba ari nawe yakoresheje mu gutera inkunga ikorwa rya genocide. Bwikije cyane kuri radio RTRM yatambutsaga ubutumwa buhembera kandi bubiba urwango ku Batutsi. Aha bukaba bwavuze ko Kabuga yayibereye umunyamigabane n'umuterankunga mukuru, aho yashoyemo asaga ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika. Kubw'ubushinjacyaha ibyo byayifashije mu kubona ibikoresho, umurongo ivugiraho n'ibindi byangombwa, ku buryo mu gihe gito yahise ihinduka radiyo ikurikirwa cyane. Bwavuze ko ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 ubwo genocide yatangiraga, iyo radiyo yumvwaga cyane mu gihugu hose kurusha na radiyo y'igihugu. Uretse no kuyitera inkunga, ubushinjacyaha bwavuze ko yari mu bayobozi bakuru ba RTRM kuva ishingwa mu kwa 7 1993 kugeza ihagaze ubwo genocide yarangiraga mu kwa 7 1994. Kabuga ubwe ngo yagiye ayivuganira kenshi ndetse agatambamira ibyemezo bya Minisiteri y'Itangazamakuru byabaga byayifatiwe kubera gutambutsa ibiganiro bibiba urwango. Radio RTRM ubushinjacyaha bwavuze ko itagarukiraga ku kubiba urwango ku Batutsi gusa, ahubwo mu gihe genocide yakorwaga abanyamakuru bayo barangiraga interahamwe aho zijya guhiga Abatutsi. Aha bukavuga ko abatangabuhamya bazagaragaza uburyo abamazina yabo yatangazwaga kuri RTRM bahitaga bibasirwa, bamwe bakaba barahizwe n'interahamwe bakarimburanwa n'imiryango yabo. Ku gutera inkunga umutwe w'interahamwe z'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, ubushinjacyaha bwavuze ko inyubako ye yo ku Muhima mu mujyi wa Kigali yari igicumbi cy'uwo mutwe, aho wanabikaga ibikoresho n'imyambaro, ndetse abawugize akaba ari naho bahagurukiraga bajya guhiga Abatutsi hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Ikirenze kuri ibyo, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bufite abatangabuhamya bazagaragaza uburyo mu rugo rwa Kabuga rwari ku Kimironko mu mujyi wa Kigali hitorezaga ndetse hagatangirwa intwaro ku bagize umutwe w'interahamwe biganjemo abaturuka mu yari perefegitura ya Byumba Kabuga akomokamo.
Aho hafi y'urugo rwa Kabuga kandi ubushinjacyaha bwavuze ko hashyizwe bariyeri yatangirirwagaho Abatutsi, abayibagaho bakaba ari interahamwe za Kabuga ubwe. Uretse aha mu mujyi wa Kigali, ubushinjacyaha bwanavuze ko Kabuga yafashije mu ishingwa ry'umutwe w'interahamwe aho akomoka mu yahoze ari perefegitura ya Byumba. Bwavuze kandi ko mu gihe jenoside yakorwaga, Kabuga ubwe yagiye asura kenshi interahamwe aho zabaga ziri mu rwego rwo kuzitera umwete mu bikorwa byo guhiga no kwica Abatutsi. Ubwo intambara y'umutwe wa FPR Inkotanyi yari irimbanyije muri Kigali, guverinoma yariho igahungira mu cyari perefegitura ya Gitarama. Ubushinjacyaha bwavuze ko Kabuga Felicien wakundaga kuba ari ku Gisenyi kuva mu kwezi kwa kane k'1994, aho ku Gisenyi hayoboreye ibikorwa byo gushinga ikigega cyo gukusanyirizamo amafaranga yo kugura intwaro. Amafaranga yakusanyirizwaga muri icyo kigega, ubushinjacyaha bwavuze ko yaguzwemo intwaro zambutswa zinyujijwe i Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Izo ntwaro ngo zahawe interahamwe zitangiwe kuri stade no mu kigo cya gisirikare. Ubushinjacyaha bukavuga ko Kabuga ubwe yavuze ko nta Mututsi ugomba kwambuka umupaka ahunga, yiyemeza gutanga inkunga yo kongera amabariyeri aho ku Gisenyi. Kuva mu mwaka w'1997, Kabuga yari mu bashakishwa cyane kubwo kugira uruhare muri jenoside yari imaze kuba mu Rwanda mu 1994. Yatawe muri yombi mu kwa gatanu kwa 2020 mu Bufaransa hafi y'umurwa mukuru Paris. Ibyaha akurikiranweho birimo icyaha cya jenoside, gukora no guhamagarira abandi gukora jenoside, gucura umugambi wo gukora jenoside, gukora itoteza ku mpamvu za politiki, ndetse no kurimbura n'ubwicanyi nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Kuri uyu wa gatatu, ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'iburanisha, Felicien Kabuga yasohoye inyandiko avuga ko atitabira urubanza. Ibyo avuga ko bitewe n'uko adafitiye icyizere umunyamategeko umwunganira Emmanuel Ariti, kandi ubusabe bwe bwo kwihitiramo umwunganizi wundi bwanzwe, bityo akaba arimo guhatirwa kunganirwa n'umunyamategeko watizeye. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatanu. Urakoze iti Mr. tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Venuste Nshimiyimana ko bizokurikira inyuma y'urugurwa y'urubanza rwa Felicien Kabuga uno munsi ku wa kane. Ndabona urakoze Edi Rwema, uru ni urubanza rukomeye ku Banyarwanda, ku bacitse ku icumu ariko no ku isi yose. Nakubwira yuko umugenzacyaha mukuru Serge Bramet atangiza urubanza yavuze ko Kabuga urubanza rwe rufite igisobanuro gikomeye cyane ku barokotse kubera ko bamaze imyaka 28 bategereje ubutabera. Ati igihe kirageze kugira ngo dukore uko dushoboye kugira ngo babuhabwe tuburanisha Felicien Kabuga. Ubushinjacyaha gusa rero, hari n'abarokotse, hari n'abandi b'Abanyarwanda batagize ikintu kibabaho ariko bifuza yuko haba ubutabera. Ntabwo bifuza yuko Kabuga yacibwa urubanza ataburanye, barifuza yuko yaburana ariko ibintu akurikiranyweho bigasobanurirwa mu rukiko nkuru nguru mpuzamahanga, kugira ngo ibyabaye ibiregwa bituruka kuri radiyo ya Mirikori nivugwa yuko yahatiraga interahamwe kujya kwica Abanyarwanda, kujya kwica Abatutsi babahiga aho bari, aho bihishe. Ni ikintu rero gikomeye cyane. Urubanza rurategerejwe haba mu Rwanda haba no mu mahanga, kubera ko baravuga yuko icyaha cya jenoside kigomba guhanwa ahariho hose, aho cyakorerwa hose. Bivuge yuko Abanyarwanda ari n'abanyamahanga bose bateje amaso urubanza rwa Felicien Kabuga. Nibutse yuko yaramaze imyaka irenga 20 atagaragara ariko ashakishwa. Venuste, mwiburanisha ry'uyu munsi urukiko rwumvirije cyane ubushinjacyaha. Nyirubwite Kabuga Felicien ntago yari mu rukiko. Ese ibi ntabwo ari imbogamizi ku miburanishirize y'urubanza? Ubundi harakurikiraho iki nyuma yo kumva ibyavuzwe n'ubushinjacyaha? Biteganijwe ko iby'ubushinjacyaha bwari bwatangiye bizakomeza n'ejo kuwa gatanu, ariko mu cyumweru gitaha ubushinjacyaha buzatanga ibimenyetso bifite ibimenyetso bwakusanyije. Ubushinjacyaha bwavuze ko
bwizera ko ibyo bimenyetso bizagaragaza ko Felicien Kabuga yagize uruhare rugaragara mu byo ubushinjacyaha bwise umubabaro utagira imvugo waguye ku Rwanda muri 1994. Aha rero niho ubushinjacyaha buzabwira urukiko ko ndetse bwarabivuze uyu munsi buvuga ko bwizera ko ibyaha akurikiranyweho bizamuhama. Icyo gihe hazakurikiraho umwanya uzahabwa uwunganira uregwa kugira ngo nawe amurengere. Ibyo bizakorwa n'umufaransa Maître Emmanuel Artite, nubwo rwose azabavugira Felicien Kabuga wagaragaje ko atamushaka nk'uko abivugaga, akaba ari nayo mpamvu yanze kwitaba urukiko uyu munsi. Hari impamvu Kabuga ndetse n'umuryango we bavuga cyangwa se bagaragaza zituma badashaka ko yunganirwa n'uwo Mufaransa? Impamvu umuryango we utanga nuko uvuga ko ataburanira, atabungabunga, atarengera inyungu zabo bwite. Izo nyungu ntabwo zisobanuka, ntabwo zigaragara, ariko ikigaragara nuko umunyamategeko bifuza we asa naho azirengera. Izo nyungu zikaba zigaragarira mu makonti yo muri banki ya Kabuga ndetse nayo umuryango we yafatiriwe. Kugeza ubu amafaranga ariho ntabwo aratangazwa, ariko yose yarafatiriwe. Bakaba bavuga rero yuko ayo mafaranga akwiye kurekurwa kugira ngo ndetse Kabuga nibiba ngombwa ayafatemo yishyure uwamuburanira. Mu gusoza, Venuste Nshimiyimana, waba ufite ishusho y'abatangabuhamya batumiwe muri uru rubanza? Ishusho twayisabye ku rukiko dushaka kumenya umubare w'abazaza, batubiye ko bazagera kuri 50, ariko kugira ngo tumenye n'amazina kugira ngo nshobore kuguha iyo shusho, ariko kugeza ubu banze kuduha ayo mazina. Icyo tuzi nuko bagera kuri 50. Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika, tunibutsa abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko urwo rubanza guhera mu cyumweru gitaha uzarukurikirana ukageza ku Banyarwanda n'abakurikira Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi uko bizaba bimeze. Ndagushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye Edi Rwema. Uburundi bwahagaritse mu kiringo gito ingendo zija mu gihugu ca Serbia kiri ku mugabane wa Buraya. Ni nyuma yaho hibonekeje abantu benshi cyane cyane urwaruka ruva i Bujumbura rukaja gusaba ubuhungiro i Buraya ruciye mu cyo gihugu. Amashirahamwe yigenga arwanya urudandazwa rw'abantu avuga ko mu kwezi kumwe hari hasigaye hagenda abarenga 5,000. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Nyonkuru. Urugendo ruja muri Serbia nibwo ruririmbo ruri mu kanwa ka benshi cyane cyane urwaruka i Bujumbura no mu bindi bisagara bikuru bigize Burundi. Amakuru Ijwi ry'Amerika rifise akemezwa n'ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ONLCT Weton Frere yemeza ko abantu bari hagati y'3,500 n'5,000 buririra indege Bujumbura bagiye muri ico gihugu ca Serbia mu kwezi kumwe. Ivyo bikaba vyiyongereye kuri urwo rugero guhera mu mezi atatu aheze. Igipolisi catangaje ku gitewa makenga niyo nzira. Kuri uyu wa gatatu cerekanye abantu 3 cafashe bagirizwa ko bafise uruhara mu kurungika ugwaruka muri ivyo bihugu harimwo na Serbia. Vyemezwa na Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu. Aba bantu bafashwe bamaze kwiba abantu amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga, babahenda yuko bazoca barungika muri ivyo bihugu. Barafise n'ibigo ngo babaheramwe inyigisho, mugabo hari abandi bababwira ko babajana mu bihugu vya Buraya cyo bakinjira muri Serbia ko bakazoruhukira mu Bubiligi. Naganda bamenyeshe ko babaka amafaranga ari hagati y'imiliyoni 7 na 13 z'amarundi. Aha rero mu miryango itari mike n'amarira, hari abagurisha amatongo, hari abagurisha ibitungwa, hari n'abagenda kurondera amafaranga mu mabanki batazi ingene bazorira. Ubu ngo basigaye amarindwi zitatu bariko baragenda n'amaguru muri ivyo bihugu. Ubu rero ho hageze igihe c'imbeho n'abapfa barapfa.
abafata iyo nzira bishimikiza amasezerano ari hagati y'Uburundi na Serbia yasubiwemwo n'ivyo bihugu bibiri mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka. Ayo masezerano yatsiguwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro mu nama nshingamateka na nkenguzamateka. Atanga uturusho ku muntu afise urupapuro rw'inzira pasiporo y'Uburundi n'iya Serbia gutembera muri ivyo bihugu bibiri ataruhusha rwo kwinjira mu gihugu kimwe canke ikindi bita visa arinze gusaba. Ubu Uburundi bwikeka ko abarundi batari bake bariko bikeka inyuma y'utwo turusho mu guca muri Serbia hanyuma bakaja gusaba ubuhungiro mu bihugu vya Buraya. Ivyo biremezwa ndetse n'abamaze gufata iyo nzira, yamara bavuga ko izitanye. Uyu Twise Bizimana kubera atashatse ko amazina yiwe amenyekana, avuga ko yaciye mu bihugu bitandatu kugira ashike mu gihugu c'Ubudagi gusabayo ubuhungiro. Je sinaraye no muri Serbia. Uri muri Serbia ugomba kwinjira mu kindi gihugu muri Bosnia, muca mufata imodoka igaca ibatwara ahegereye ku mupaka wa Bosnia, mugaca muva muri iyo modoka mugaca mugenda n'amaguru. Rero urwo rundi rugendo rusigaye niyo waba uca wumva muca mu mashamba. Umva Serbia imeze nk'inzira, imeze nk'umuryango muca kugira mushike mu bindi bihugu. Bagenzi we batubwiye ko bamaze indwi zibiri canke zirenga bagenda n'amaguru baduga imisozi, ahandi naho bagaca mu mashamba. Hari uruzi rumwe bajabuka, umwe muri bo yatumenyesheje ko mugenzi wabo yaruguyemwo akahasiga ubuzima kuko rutoroshe kujabuka. Yongera ko abatari bake bamaze gusiga ubuzima muri iyo nzira iva muri Serbia igaca muri Bosnia, Croatia, Slovani, Ubutaliyano n'Ubusuwisi kugira bashike gusaba ubuhungiro mu bihugu vy'Ubufaransa, Ububirigi canke Ubudagi. Batubwiye ko iyo bafashe urugendo ari nka 50 hatabura na 5 bagwa mu nzira canke bakanyuruzwa. Ico bikoze batubwiye ko bivana n'uburyo umuntu afise. Batufise amafaranga akwiye aca mu nzira nziza. Ivyo vyatumye ishirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero ONRCT Uwe ton frere rikorera i Bujumbura ritera akamo leta kayisaba guhagurukira ico kibazo. Maître Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe ryigenga kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Twarasanze nko kuwa gatanu w'indwi heze abarundi n'abarundikazi bashika 200 bashoboye kugenda muri ico gihugu ca Serbia. Ishirahamwe ONRCT Uwe ton frere ryarabajwe cane kandi no kumva yuko hari abarundi benshi bahura n'ingorane zidasanzwe mu vyerekeye urugendo baba bariko baragira, bamwe muri bo no gupfa bagapfa. Ishirahamwe ryacu ryashaka risabe leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi, baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe. Ikinyamakuru La Libre candikirwa mu Bubirigi candika ko igitigire c'abarundi basaba ubuhungiro muri ico gihugu cigwije incuro 8 mu kiringo c'amezi 3 aheze gusa. Ibice 90% vyabo nabaciye muri Serbia, barimwo n'abanyarwanda, abakongomani, abatanzania n'abaturuka mu bindi bihugu vy'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi yatangaje ko ibayirahagarika ingendo zija muri ico gihugu ca Serbia mu kurindira ko amatohoza yimbitse akogwa. Ikompanyi z'indege nka Ethiopian Airlines zitwara abantu benshi muri ico gihugu c'Iburaya zahawe amategeko yo kudasubira gutanga amatike y'indege, ndetse n'abari bamaze kuriha amatike yahagaritswe. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver. Abategetsi ba Uganda mu turere dutandukanye n'u Rwanda bagaragaje impungenge z'uko guverinoma y'u Rwanda yafunguye imipaka na Uganda inyuma y'imyaka hafi 3 ifunze. Abacuruza n'icuruzwa bya Uganda bikibujijwe gushika mu Rwanda. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yaganiriye na Abel Bizimana, muramatari wa Kisoro, kamwe mu turere dusangiye umupaka n'u Rwanda. Yabanje gusobanura uko ubucuruzi bumeze muri iki gihe. Ikintu cy'ubucuruzi cyo cyarapfuye. Icyambere twamaze gukubitwa n'inkuba, u Rwanda rukinze umupaka, ariko rwarakinguye. Ntacyo bakinguye. Ndakubwiza ukuri, urebye amananiza bari hariya ku mupaka wa Cyanika, nta muntu wacururiza kunguka mu Rwanda, nta muntu wacuruza ngo. Bivuze noneho ko mwahombye kabiri. Umupaka w'Ibunagana warafunze, uwa Cyanika urimo kuvuga ngo ntabwo ufunguye kandi ufunguye. Twahombye gatatu.
igihombo cya mbere cyabaye gukinga umupaka w'u Rwanda, igihombo cya kabiri kiba covid none akari kariho karapfa, igihombo cya gatatu kiba intambara y'abakongo na M23, imizira zigiye muri Goma barazikinga, igoma niho twari dusigaje, none kimenyesha abantu babaga bari muri Gisoro barimo gucurura isente zabonekaga mu mabanka nka za Centenary zino za Western Union, isente zikabasanga aha, ibintu bikabasanga igoma, ibyo byose byarapfuye. Uvuze ngo ku mupaka w'Ubucyanika barakinga ariko ntibakingura, kandi tuzi ngo umupaka yarafunguye, aho ushatse kuvuga iki? Umubano wa mbere ndawuzi n'umubano w'ubu ndabuzi, uwa mbere twari twawugeraho ntabwo bimeze nkuko byari bimeze, ariko rwose umubano ntabwo wari wageraho abacuruzi ba Uganda nabo mu Rwanda bisanzura, ku buryo ibicuruzwa byo muri Uganda bitazahabwa so many restrictions, amananiza ibicuruzwa byo mu Rwanda bitazahabwa so many restrictions. Ubu si ufashe inzira ukaja i Rwanda ukanyura hare cyane kabagusubiza inyuma? Njewe ndimo kuvuga ku ruhande rw'abacuruzi, umuntu acuruza wese acururiza kunguka. Njewe mbaye nshaka kuki Kigali rwose kandi hakumbuye, i Rubavu ndahakumbuye, nshaka kugenda ndabona nta mpamvu pe nagenda, ariko ubwo naba mbaye umukerarugendo, ariko umucuruzi uwo ntabwo yari yagera hakwiriye. Haracyabura iki kigomba gukorwa kugira ngo ibintu bitungane? Nese reka nkubaza, umuntu nabavuye mu Rwanda bakamubwira ngo agomba gupimwa covid, ngo ibipimo bigomba kubaho byanze bikunze, ubwo sukunaniza umunyarwanda kuza muri Uganda. Covid ni icyorezo, turakizi ko ari icyorezo. Iyi ndwara ya covid ndi kubivuga nka muganga, nkongera nkabivuga nk'umuyobozi, tureke gufata indwara ikwiriye gusobanurwa epidemiologically tukaza tukayishyiramo politiki na economics. None iyi ndwara ya covid-19 hari ku ruhande impande zombi yanze kuba la problème epidemiologique, iba la problème économique and politique. Uvuze kuri urimo kuvugira abacuruzi, tuvuge kuri umucuruzi cyangwa umucuruzi wari wese arahagurutse. Tuvuge umucuruzi wari wese arahagurutse, afite kamyo yuzuye haba ibirayi cyangwa amavuta cyangwa sukari cyangwa ibyo ari byo byose byatwara mu Rwanda, ageze hariya babisubiza inyuma. Abacuruzi barambwira ngo ugeze mu Cyanika ugiye gucuruza ibintu ugomba kubanza wagira umuntu mu Rwanda, uwo muntu akaba afite ibyangombwa byose, wewe ukamusapurayinga ukamujyanira, kandi nabwo hakabamo utundi two bambwiye two ntashobora kuvuga ntabifitiye ubuhamya, ariko byerekana ngo harimo amananiza menshi yatuma umucuruzi atagira motivation yo kugira ngo acurure, ko umucuruzi wese abacururira ku ngo hano Gisoro mujana mubona bitakigenda, ubukaba byaboreye mu bigega byayo. Ahubwo mvuga ibigenda bitagenda ni byinshi, ariko ubu nibura amasaka, umwumbati, n'ibintu nka bya Novida birambuka, ariko yuko birimo kwambukirwa ku bacuruzi b'inararibonye. Nje mbabajwe na wa mucuruzi uriya wo hasi, kuko nibo benshi. Hanyuma bo ibyo mwemera ibivi Rwanda binjira muri twebwe twigeze twanga ibiki, ahubwo nje ndagusaba ngo niba dushaka kugira ngo ducururize kunguka, tute kureba abacuruzi bo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo tumenye ngo uri ucuruza agataro k'ibirayi, amateke, uri ushaka kugira ngo ibyo kurya byambuke Cyanika bijye mu Gidaho nangwa mu Ruhengeri babiriraho ndetse batabigejeje ni Kigali. Uwo ni wo mucuruzi wo ndimo kuvugira wo hasi. Naho abacuruzi bakomeye bafite ukuntu bumvikana na leta bagasora imisoro yabo, nshaka kugira ngo niba umubano warasubiranye n'umubano w'ubucuruzi bwa small and medium entrepreneurs wongera uzamuke, abantu bacuruzanye nk'abavandimwe, ibyo nibyo bizadufasha. Dusoza, umutekano muri Kongo mu gihugu cy'igituranye ukomeje kuba nabi cyane, mwebwe hari icyo bibabwiye nk'abaturanyi? Nonese ko twari twenda kubona umuhanda uvuye Bunagana ugiye muri Goma, uwo muhanda ko twatuzi ngo usibye no kugira ngo ducuruze abantu bazabonamo imirimo yo kubaka, iyo twarayihombye, abucuruzi bwarahagaze, so n'impunzi zaratugoye. Urabona iyi ntambara yo muri Kongo rwose iratubogamiye nkatwe nk'aba Gisoro, kandi tugasaba ngo ingamba zose zifatwa zibone ngo abantu bafite icyo bapfa n'abandi bisorovingwe, kuko niba hari abarwanya leta, hari na leta irwana n'abayirwanya, simpamya ko hari ikindi bagamije atari imibereho myiza y'abantu bayobora. Kandi abona muri Kenya already babonye presidenti, ba perezida bose bahuriye muri Kenya, ibintu byo kuja batwereka ngo bari gusangira ibyo kurya, ariko badasangiye ibibazo bikomereye abaturage bo bayobora, nabyo ntacyo bimaze, no kuturyaho umunyenga.
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. turashimiye PJ yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Nadia Taha yadufashe kwiganya iki kiganiro. turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.